Qu'il est beau d'être un enfant de Dieu. ni byiza kuba umwana w'Imana Ce ne sont pas seulement des mots, si amajambo gusa ce sont des faits. ni ibigaragara Nous portons ivyo dutwaye ou exprimés en d'autres termes. ibyo tuvuga mu yandi majambo. Imana yacu umucunguzi wacu ni Yesu Kristo, niwe yavyishinze. Nico gituma dufise amashimwe ku mwami wacu. Nous qui autrefois Twebwe kera par son peuple tutari ubwoko bwiwe, n'étions pas, twebwe sont pas dignes de sa grâce. tutabereye ubuntu bwiwe, Je n'étais pas. Et canke jewe sinari imbereye ubuntu bwiwe, ariko nubwo biri uko si beau, si ni merveilleux vyiza, ni vy'igiciro kuba umwana w'Imana, d'expérimenter ukagira umwimenyerezo w'ubuntu bw'Imana, ukaguma mu nyonga ziwe, l'honneur et la ukamuzanira amashimwe no guhimbazwa. Imana idufashe. Tumaze kumva ijambo ry'igiciro, Et nous nous retrouvons toujours ici. kandi iminsi yose twisanga Nous savons tous, aha turabizi twese, ce n'est pas une habitude, si umugenzo, mais c'est une ariko pression de nos cœurs, ni umutima wacu uhatwa, une pression au plus profond de nous-mêmes. Ni Quand je vois aujourd'hui nos frères, umutima wacu. Iyo mbona bene data baza bavuye kure, je me pose ndibaza ikibazo, qu'est-ce qui nous rassemble, mbega ni igiki kiduteranya, qu'est-ce qui nous pousse ni igiki kidusuguma, et indique dans nos cœurs kerekana mu mitima yacu ibyo bintu. car c'est si je puis m'exprimer ainsi, Nimba noshobora kubivuga uko, ni urukundo rw'Imana, urukundo rw'ivyo Imana yateretse mu mitima yacu. Ivyo ni ijambo ryiwe na muhemu wiwe niwe adusuguma. Imana ishobore kudufasha, que Dieu Imana ifashe abo bose bakunze kumbure kuba hano, cherche barondera en communion kuba bafatanije à glorifier mu le Seigneur, guhimbaza, mu guha ubwiza umwami, à l'adorer et à twese hamwe son nom. mu kumusenga no mu guha ubwiza izina ryiwe. Ariko amahirwe ntahabwa bose. Turazi yuko umwe wese canke ahantu hose arafise amahirwe yo gukorana n'umwami ngo amusenge. Und dafür wollen wir auch füreinander einstehen und stets uns gegenseitig Élever son nom, ngo ashire hejuru izina ryiwe. Ku bw'ivyo turagomba kandi tenir les uns les autres et toujours gushigikirana bamwe n'abandi, kandi iminsi yose dushigikirane mu masengesho, kuko ntituzi mbega hasigaye umwanya ungana gute. Iyo twumva ibiba byose iruhande yacu, ni ibintu bitangaje, biboneka yuko bidashoboka, ariko ni iby'ukuri. Ahantu hose baravuga amahoro, hose barisunga amahoro nk'uko tubyumva twese, kandi nk'uko tubyumva bariko bakora ibigwanisho gusumba uko byigeze kubaho. Imana rero iduhe kuba muri uwo mugabane, dushobore kwemera kurongorwa, twambikwe de l'esprit, muhemu w'ukuri, de l'esprit muhemu de sa puissance, w'ububasha bwiwe, l'esprit de son muhemu w'urukundo rwiwe, kugira ngo dushobore avec joie, hamwe n'umunezero crier de joie, dusemerere tugiye guhura nawe. Imana idufashe turamura amaso kugira ngo tumuzamurire amashimwe. Kumbure mu ibyakozwe n'intumwa turazi ibyanditswe vyera, on nous lit baradusomera des Écritures et ivyanditswe vyera kenshi. nous encore plus. Kumbure reka turakunze kandi gusubira kubisoma, mbega turabona yuko Imana ituvugisha icishije mu byanditswe vyera. N'igihe tuba turi hano dukoranye, byakoranye n'intumwa 22, Je peux m'exprimer hano hari umuntu avuga mu izina ry'umwami ceux qui pensaient imbere à la promesse y'abibaza ngo bafise isezerano. et tout ce qui leur a été donné Ibintu byose bahawe nk'uko twabyumvise ejo, passé à côté. baciye ku ruhande rwabyo. Imana itugirire ubuntu kugira ngo dukuremwo icigwa. Hano Pawulo aravuga, Aux apôtres, byakozwe n'intumwa 22 umurongo wa mbere, chers frères et pères, ati yemwe bagabo bene data kandi justification ba data, devant vous.
nimwumvirize ibyo nireguza muri mwebwe. Bumvise ababariye mu giheburayo bararushiriza gucereza. Aravuga murongo wa gatatu ati ndi umuyuda navukiye i Taruso h'i Kilikiya, ariko nakuriye muri iki gisagara, nigishirizwa imbere y'ibirenge bya Gamaliyeli nk'uko uruhande rugoye rw'ibyagezwe bya ba sogokuruza ruri, ngira ishaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murifise uyu munsi. Murongo wa kane kandi nahama abakurikira inzira ya Yesu gushitsa bapfuye, nkababoha nkabashira mu mabohero abagabo n'abagore. Kandi n'umuherezi mukuru nawe arashingira intahe y'ivyo, bo n'abanyekombe bose nibo bampaye ivyete byandikiwe bene data b'i Damasiko, ikinjanyeyo ari ukuzana Yerusalemu abo nabo bari mu ngoyi ngo bishure. Nuko nkigenda nshitse hafi y'i Damasiko, hari nko mu mashoka umuco uhambaye uza giturumbuka uvuye mu ijuru, unkayanganira ijya nino. Nikubita hasi numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Nanje ndabaza, nturinde ga mwami? Aranyishura ati, ndi Yesu umunyanazareti uwo uri kurahiga. Kandi nabo twari kumwe umuco barawubonye, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Ndamubaza nti, ngire nte ga mwami? Umwami aranyishura ati, va hasi ushike i Damasiko, niho uzobaririrwa ibyashinzwe kuzokora. 11 maze ubwiza bw'uwo muco bumpumishije abo twari kumwe, bafata ukuboko nshika i Damasiko. 12 umugabo yitwa Ananiya yubaha Imana mu kumvira ibyagezwe, yashimwa n'abayuda bose babayo, azahondi ampamagara hejuru arambarira ati, Sawuli mwene data humuka. Ako kanya ndahumuka ndamuraba. Aravuga ati, Imana yabasogokuruza yagutoranirije kumenya iby'igomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe. Murongo wa 15 kuko uzomubera icabona ku bantu bose kubyo wabonye kandi wumvise. 16 none ikigutevya niki? Va hasi ubatizwe wiyuhagire ibyaha byawe, wambaze izina ryiwe. 17 maze ngarutse i Yerusalemu, nariko ndasenga mu rusengero mera nk'urota. 18 ndamubona ambwira ati, tebuka uve Yerusalemu vuba, kuko batazokwemera ibyo shingira intahe. 19 nanjye nti, mwami, nabo ubwabo barazi yuko nashira abakwizeye mu ibohero, nkabatonagurira mu masinagoge yose. Murongo wa 20 kandi hamwe amaraso y'uwagushingira intahe Stefano yava, nanje niho nari mpagaze mbishimye, nsanze impuzu z'abamwica. Murongo wa 21 aranyishura ati, genda
kuko nzogutuma kure ku banyamahanga. 22. baramwumviriza gushika kuri iryo jambo, maze basemerera n'ijwi rirenga bati, kura umeze atyo mu isi. na kare ntiyarabereye kubaho. bakiyogora bata impuzu zabo basurira umukungugu hejuru. 24. umukuru w'abagabisha n'abasoda avuga ko bamwinjiza mu iboma, ababarira kumucacisha ibimoko kugira ngo amenye icyatumye bamuvugiriza uruhogo batyo. gushika hano ano majambo y'ubwiza kandi y'igiciro, ntaco twobona twokongera ko canke twokura ko kubwo byo tumaze kumva, tumaze gusoma, kuvyo tukuze gusoma keshi twebwe ubwacu. ariko kuri jewe ibikorwa by'intumwa ni ikintu kidasanzwe gihambaye. igihe cyose ndabisoma ndabona ko shobora, nimba no bivuga gutyo, mbonamwo umuco mushasha, ndabonamo ibintu bishasha binyugurukira. ndashobora kumenya ntakira twebwe twese yuko mu bihe byose nk'uko tubisoma hano, intumwa Pawulo yaratawe mu ibohero kubwo intahe, kubwo ukugomba uko yari yemeye. twasomye hano ingene yahagurutse, ingene amahirwe yayahawe yo kuvuga abwira ba bandi bari bamuhagurukiye, bari uwo bari babambye bakamumwica, bakamwicisha urupfu kubw'isi yose. atari urupfu gusa, baranamuhambye, ariko yarazutse mu bwiza, yaradutse mu ijuru nk'umuhizi. turazi yuko hariya azogaruka aje kurondera abafise intahe yiwe iyo yashize muri bo. ikibazo twibaza, icyo twibaza ni iki gikurikira: mbega twoba dufise iyo ntaye ya Yesu Kristo muri twebwe? mbega by'ukuri twoba twambitswe ico yazanye ku bwacu muri ino si, hamwe n'ubushizi bw'amanga, ego n'ubwiza bw'igiciro mu byo ibyo yashize kuri babandi bari bamurindiriye, no ku mabwiriza yatanze nk'uko tumaze twabyumvise ejo mu ijoro. bategerezwa gushinga intahe y'ibyo bumvise kandi babonye. bari bambitswe ububasha bwo mu ijuru, barashobora kugenda mu isi yose bagatwara iyo ntahe, ubutumwa bw'umunezero. ingene ari byiza kumenya yuko Pawulo canke Sawuli wa kera yatoranijwe yinjira hano nk'uko tubizi. yaje afise umwete mwinshi w'ibyagezwe nk'uko abivuga hano. ibyagezwe by'abafarisayo by'abasogokuruza nawe yarabigwanira, yibaza ati yuko yari yahamagawe guhama iyo nyigisho, canke abariko bakurikira wa wundi yabambwa, abashingira intahe ibyo babonye, ibyo bumvise, ibyo bakiriye. mbere yabivuze hano, yahabwa ivyete, kandi yaciye agenda i Damasiko kugira ngo azane abizera, abazaniye Yerusalemu ngo babahanire ku kwizera kwabo. ariko twamaze kumva, twasomye, wenyene ashinga intahe hano akavuga ati, mu gihe rero nari mu nzira buno nyene nk'igihe cy'isaa sita habaye iki? twoshobora kandi kuvuga tuti
icari kimeze nk'umuco igihe izuba ryaka mu mutari ryaka gusumba ubwiza bw'izuba. Hano twumvise twasomye Non seulement lui, mais aussi ceux si we wenyine ariko n'abari kumwe nawe qui l'ont perçu. barabibonye. Frère Branham mwene data Branham yamaze kubivuga kenshi akabisubiramwo que cette ngo colonne de iyi nkingi y'umuriro yakurikira abisirayeli était aussi apparue niyo nayo yiyeretse Pawuli, niyo yiyeretse Sawuli. qui était allée Yari agiye hariya afise ububasha bwo kuboha abategerezwa être puni. guhanwa, Mais il s'est prosterné. ariko yarapfukamye, yaramenye Il savait yaramenye, yarazi neza yuko atawundi muntu yashobora kuba kiretse umwami. Kera yari yasohoye ubwoko bwa Isirayeli, nk'uko nabivuze. Mwene data Branham akunze kwerekana yuko abisirayeli, umuyuda igihe abonye ikintu mu nkingi y'umuriro, c'est exactement. neza na neza Il sait exactement. aca amenya neza uwo ari we, Et celui qui lui amenya uri karamubwira ari muri iyo nkingi y'umuriro. Imana ishobore kukubwira wowe nanje tushobore kumenya utubarira ari mu nkingi y'umuriro canke mu muco w'ubwiza bwiwe. Turamaze kumva Paulo avuga hano, yumvise ijwi, yararose amajambo ayo yabwirwa kuko yari yabigenewe. Abandi barabona umuco ariko ntibumva ijwi. il lui parlait. Yaramubariye. Et je l'ai déjà dit. Ndamaze kubivuga igihe kimwe, Comment est-ce possible? ingene bishoboka, mbega bishoboka gute Imana yeretse Sawuli ku nzira, iramubwira, Il lui parle. iramubarira, iramuvugisha, iramubwira ati ubu rero genda i Damasiko. Ne pourrait-il pas continuer? Mbega ntiyashobora kubandanya imubwira, ntiyashobora kubandanya imuha amategeko ayo yategerezwa gusohoza? Non. Oya, Comme nous l'entendons. nk'uko si souvent, tukunze kubyumva kenshi. Mwene data Frank yarabivuze, arabisubiramwo. Imana irakeneye abantu lesquels il parle. ahabo igomba kuvugiramwo, irakeneye abantu abatwara ubutumwa bwayo. Imana irakeneye inzavya zibumba, zimeneka, z'intege nke, ariko nubwo biri uko yarazujuje muhemu wayo kugira ngo zitware ubutumwa. Uko niko yategezwa kugenda i Damasiko. Hariyo umugabo uko tumaze kubisoma yitwa Ananiya, Et il s'est adressé kandi yabwiye à un frère. Paulo imwita mwene se. Turazi Que le Seigneur est yuko umwami ari nyene ububasha bwose, azi vyose, arazi uwo ashobora gukoresha, arazi uwo ashobora gukoresha. Hano nk'uko twabisomye muri ivyo vyose, igihe Paulo yashinga intahe uburyo Imana yamuvugishije, gushika ku gihe yashinze son témoignage intahe yiwe, en disant avuga ati qu'il était destiné yari yagenewe, à yari yagenewe défendre le Christ, à prouver qu'il était le vrai. kwerekana ko Kristo ari we yategezwa kuza. Gushika hariya barumvise Et bose buno nyene, bose baca baragarariza, bose baca baravuga bati turazi yuko tubaye muri cya gihe n'ont pas changé. ibintu ntibirahinduka. Igihe intahe ya Kristo Yesu La puissance de sa gloire yerekanwa, ububasha bwiwe bw'ubwiza bukagaragara, isi mais à fulminer, yaciye itangura kurakara. Baravuga bati barataye ubwenge. Mwene data Rusi amaze kubivuga muri iyo minsi ya nyuma. nous honorons celui qui a souffert. Turakunda uwababajwe kuri twebwe, ushobora kutwuzuza ubwiza bwiwe n'amashimwe. Jusqu'ici, Gushika hano turamaze kumwumva, ils étaient tous bose bari batekanye. Ariko igihe Paulo yashinga intahe, ashingira intahe ufise ububasha bwose mu ijuru no mu isi, baciye batangura kugarariza, baravuga bati hoje genda. Imana idushoboze, itugire ubuntu, tumenye ibintu byose mu gihe tubayemwo, tumenye ko Imana ari nyambabazi, un souhait. kandi habe inyota n'icifuzo. Ico dufise, Que j'ai, c'est peut-être ico kumbure jewe mfise
ni ijambo ry'ubuntu kandi ribe apporter. Et je voudrais vous dire à tous, nous ne voulons pas rizanwe. ndagomba ko twese ndababwire ntitugomba kuguma twicaye, ariko nous lever. turagomba guhaguruka. C'est écoulé. haza umwanya muremure Imana itugirira ubuntu, tugume hano mu masaha ya nyuma dufise yo kugendera hano, nk'uko mwene data Frank yabivuze. yarubahutse kuvuga ibintu gushika kuno mwaka, ariko none ubu Il ne voulait ou ne pouvait ntiyashobora kandi le faire. kubikora. Nous voulons donc turagomba rero gufatanya hamwe kugira ngo ukundi gusha tutware ubutumwa bw'agakiza, umwami asubire kutubwira irindi rimwe. ariko nubwo biri uko, Imana umwami arakeneye abantu nk'uko twabisomye hano. yabariye Sawuli, ariko yari akeneye Ananiya kugira ngo amwigishe. que Dieu nous aide. Imana idufashe, Imana idufashe, tugombe kuba muri ba bandi baba ivyete bisomeka nk'uko Paulo abivuga ubwiwe, ngo bisomwa n'isi yose, ivyo kubw'ubwiza bw'izina ryiwe. Amen. Louange Amashimwe et remerciements au Seigneur, comme c'est glorieux de pouvoir entendre et recevoir. abe ay'umwami. ese ngene ari vyiza kumva ijambo, kumenya ivy'Imana yakoze kera. inyota nini iravuka muri twebwe, tuti o mwami dukorere ibindi nk'ivyo. natwe iyo dusoma tukumva ivyo bivugwa mu butumwa bwiza, ivyo biraduga byo kuri mu mutima. On se dit, Seigneur, kavuga uti mwami, nous ne sommes pas seulement ici pour entendre ce que Dieu a fait. ntituri hano gusa ngo twumve ivyo Imana yakoze kiriya gihe, ariko turi hano ngo tugire ubuzima bw'ivyo ikora uno munsi. mu kanya turaza gusenga. kumure mwene data Rusi arafise ico agomba kuvuga. nagomba kuvuga ico ku ijambo ryavuzwe mu muhanuzi Yesaya. umwami aravuga, Yesaya 56, ngo inzu yanje izoba inzu y'amasengesho y'amahanga yose, ntizoba inzu y'amajambo, inzu y'amasengesho, inzu aho basenga mu mpwemu no mu kuri, inzu aho Imana yihishurira ubwoko bwayo, inzu aho yumva ikishura amasengesho, inzu aho tuhura nawe agahura natwe. turazi yuko igihe umwami yagendera hano kuri nosi, yaratunganije ibintu mu nzu yiwe, yarasambuye ibintu bimwe bimwe, yakubise igitsibo bamwe. muri Matayo 7 yavuze ngo inzu yanje izokwitwa iy'amasengesho. none mwayikojeje iki? iyo turavye ibyo byose turabona yuko umwami hari ibintu wenyene ubwiwe yibikiye. si twebwe dutunganya ibintu, si we, si jewe, ariko niwe atunganya ibintu. kumbure twebwe biranatugora no gutunganya ibintu mu mazu y'iwacu, rero biragoye gutunganya mu nzu y'umwami. ariko niba by'ukuri dukoranye mu nyonga hiwe n'umutima uri mu kuri, tukavuga tuti mwami twakoraniye hano mu nyonga zawe, turashaka kwishura ku byo usaba, ibyo wenyine ubwawe wavuze muri Yohana 4:24, ngo isaha iraje aho abasenga bose b'ukuri bazosenga Imana mu mpwemu no mu kuri, atari Yerusalemu, atari ku musozi wera, atari ahantu hera, ariko aho bari mu mpwemu no mu kuri. ubu turamaze kumva twese, twabisomye mu cete c'Abaroma, ni ukuvuga yuko dutegerezwa guhimbaza duhuje umutima n'inama Imana umwami
wa Yesu Kristo azoba ari muri uwo mpwemu mu kwizera kumwe mu byizigiro bimwe yuko kubwiwe twabaye abana b'Imana. Kristo imfura natwe imfura, we umuherezi mukuru natwe abaherezi, ubwoko bw'abaherezi, we umwami natwe tuzoba abami hamwe nawe. Byose byarashyize nk'uko byanditse hano muri Yesaya 56:8. Umwami Imana umwe akoraniriza hamwe abari birukanywe bo mu Bisirayeli, aravuze ati nzokongera kumukoraniriza abandi. Yagomba gukoranya mu bwoko, mu ndimi zose, mu mahanga yose, nk'uko yari yabibwiye Aburahamu imbere y'amategeko, ngo muri wowe niho imiryango yose yo mu isi, amoko yose yo mu isi, uhereye mu itanguriro, mu isezerano rya kera, Imana yatangaje agakiza abanyamahanga bagomba kuzohabwa. Ako gakiza karaje kuri twebwe, twarakakiriye, twarakemeye n'amashimwe. Irindi jambo ryankoze ko ku mutima ni igihe dusoma iby'umwami yakoze, kandi ko dutegerezwa kwemera mbere ko abantu bahambaye b'Imana, intumwa n'abahanuzi, bari bazi ibyo Imana yababwira, bategerezwa kurindira kugira ngo abahe ayandi merekezo. Rimwe na rimwe biboneka yuko umenga abantu b'Imana bose bama bari hejuru y'ibintu byose, bama bagaba ibihe byose, bakamenya byose imbere y'igihe. Oya, siko byari bimeze. Bari munsi y'uburongozi bw'Imana. Intambwe yose bakora bari bakeneye ubufasha bw'Imana. Hano havugwa umuntu akomeye afise umuhamagaro udasanzwe. Muri make yabwiwe igihe yabona uwo muco, niko umurongo w'8 uvuga. Byakozwe n'intumwa 22 umurongo w'8. Ndabaza ni urinde ga mwami? Aravuga ati ndi Yesu umunyanazareti uwo uriko urahama. 9. Abo twari kumwe barabonye umuco, ariko ntibumva ijwi ryumvugisha. Niko bimeze kandi niko bizokwama bimeze. Twese, umwe wese ategezwa kumva ijwi ry'umwami. Turashobora kubona uwo muco nyene, tukaba twicaye munsi y'ugutangaza kw'ijambo ry'Imana. Umwe wese ariko agomba gukoragwako, guhamagagwa n'ikintu c'umuntu ku giti ciwe, n'umwe ku giti ciwe. Bose babe banyengeterewe muri uwo muco, batwikiriwe. Igihe umwami akubwira wewe, akambarira nanje, aho naho hariho ukuri kunini cyane, nk'uko maze kubivuga. Haravugwa hano mu buryo buciye bugufi, mu buryo ku murongo wa 10. Ndamubaza nti ngirente ga mwami? Umwami aranyishura ati va hasi ushike i Damasiko, niho uzobarirwa ibyashinzwe kuzokora. Ubwa mbere yabanje kubwirwa yuko yategerezwa guhumurwa amaso, akabatizwa, ibyaha byiwe bigahanagurwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Hanyuma umwami ukundi gusha aramuvugisha igihe yari mu rusengero, aramubwira ati va hasi. Aho hari ku murongo wa 21 niho byanditse. Aranyishura ati genda, kuko nzogutuma kure mu banyamahanga. Amen. Turibaza hano kuri Yesaya 49 umurongo w'7-8 ko umwami yategezwa kuba umuco ku mahanga yose. Nibyo byabaye, byose byarasohoye. Iyi nkuru yankoze ku mutima. Mu by'ukuri twageze ahandi ahantu aho tugomba kuronka amerekezo y'umwami. Turagomba kumenya ibyo dutegerezwa gukora. Ntibihagije gusa
gukora ikintu runaka kugira ngo ube uri kurakora gusa. Bose bariko barakora. Hariho gahunda ndende zo mu madini. Umuntu uwo ari we wese arazi ikintu runaka, arazi icyo ari cyo cyose, arakora ikintu runaka. None Imana iri hehe? Yihishura nk'uko ijambo ryayo ririhe rivuga. Amasezerano yose aho agomba gusohoza inkuru z'agakiza, ibyo nivyo by'igiciro kuri we no kuri twebwe twese. Si bijanye no gukora ikintu runaka, oya, nukureka Imana ikaronka amahirwe yo gukora ikintu runaka bihuye n'ijambo ryayo muri no minsi. Kandi nivyo bituri ku mutima iyo tuba turi hano turi kumwe twumva ijambo ryiwe, ibyo tuze kuri we tumubwire tuti Mwami, nutugirire ubuntu mu nyonga zawe, atari gusa zo gukora ikintu runaka, ntidukore ikintu runaka, ariko tugire umugabane muco wewe uri kurakora. Si kugira gahunda aha, ariko nuduhe kuba mu mugambi wawe, muri gahunda yawe y'Imana muri kino gihe. Tugire mwo umugabane n'ivyibwina muri twebwe, kuko Imana ubwayo yashize ivyo mu mitima yacu. Nta kundi vyoba byogenda kiretse gushigwa mu mugambi w'Imana, gushikaho tuzobona uguheraheza kwayo, hama tukaraba ubwiza bw'Imana, tugahura n'umwami wacu mu kirere. Ivyo Imana yasezeranye byose nibifadika, ni ivy'ukuri, ni imyimenyerezo, ni ibiba ibishika, kandi twabihawe mu byanditswe vyera yuko bifatanye n'umuntu n'ishengero. Ndaco bitwaye, byose byaratanzwe hano. Turafise amashimwe, turanezerewe, nubwo rimwe na rimwe tuboneka ko turi abanyantege nke, abantu bafashwe n'intege nke atabyizigiro, ariko ntiturabihebura. Turafise ibyizigiro bizima, ivyo Imana yashize muri twebwe, ivyemezo ifatiye muri rino jambo. Uko kwizera nico gizirika kirajabuka hakurya y'igihuzu gushika ku isanduku ry'isezerano, gushikaho Imana yihishuye. Ahantu Imana yihishuye turamenya yuko ico gihuzu catabutse, inzira iruguruye. By'ukuri turashobora kwizigira umwami wacu tukamukorera gusumba ivyo, hanyuma tukamwizigira ko azosohoza ibintu byose neza. Vyoba Imana itaheraheje igikorwa cayo mu bwiza bwinshi n'ububasha bwinshi, kandi mu budahangagwa bwayo bw'ikirenga. Izobikora, kandi ntitwiraba ku bwacu canke ku bihe, ariko turaba ku mwami. Amina. Nimwibaze kuri Sawuli, yaravye anezerewe gutegwa amabuye kwa Stefano, yagumyije impuzu z'abamwica. Yaranezerewe yuko uwo muntu yazanye umuvurungano bamukura ku isi. Umwami aramwiyereka, umugabo by'ukuri atarafise ivyumviro by'amahoro. Buno nyene umwami aramwihishurira. Ubuzima bwiwe bwose bwaciye buhinduka. Umunsi mushasha wari utanguye kuri we. Uko niko umuririmbyi yavuze ati, nahuye n'umwarimu, nahuye n'umwigisha. Umunsi mushasha waraserutse ku bwanje. Iyo duhuye n'umwami, umunsi mushasha urasoroka kuri twebwe. Umunsi mushasha, inzira nshasha, ubuzima bushasha kubw'ubuntu. Tubishimira umwami wacu. Amen. Turahaguruka kubw'amasengesho. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wose kubw'amajambo ayo twashoboye gusoma tukavuga kuno munsi, kandi kubwo inyota yavutse muri twebwe yo kukumva, yo kubona umuco wawe, yo kugiramwo ubuzima, yo kwakira inyigisho zawe mwami mwizigirwa. Hashobore kuba Ananiya ushobora gukoresha, abo ushobora kuvugisha. Mwami mwizigirwa, urafise inzira n'uburyo. Turagushimiye
ntugire inzu yawe inzu y'amasengesho, ibe aho kugusengera, tukuzanire amashimwe ubereye. Turaguhimbaza, turagushimiye, turashyira hejuru izina ryawe. Warekanye umuco wawe, waratubwiye umwe ku ruhande rwawe, umutima wacu wuzuye umuriro. Turagushimiye ku bw'ibyo. Haleluya, izina ryawe ryera, amen.